biraha amahera araha le papier n'existe pas none ja ahanshanyira ikibazo none ko umuntu wese nimba ibyo akeneye byose mu mutwe we biriyo aba bakenye aba batagiriye akazi ntibigeze bamenya ko ibyo donc aba partenaire parce que abazungu bariko baraza kubwishiko bwishi bariko baraza kubwishiko bwishi ucumenya yuko hari intambara rero none nkorana nabandi win ganya comme ça yes mbariya ntibafina niterambere li sharp ubabugurutse mu mutwe canke hari abandi nabo bigora ni technology koresha telefone mu kuriha ibintu bagutumye ibintu bya machine technology rero wihenze n'igiharuro turabashimiye mwebwe mwese muri ko munadukurikirana ihangiro ryacu ni gutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ejo tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo tukwize umuryango w'abarundi barenga 100,000 bafashwa biciye muri bino biganiro. Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga ni homme d'changement uko mubizi igihe cyose twama dukora ibiganiro vyugurura amaso abarundi cyane mu iterambere. Uyu munsi turi kumwe n'uwatembereye yabonye amahanga uko babigenza nibyo agiye kudusangiza. Ejo hige ejo ntuze widoge ubukene kandi ibihora vyumvise. Tugwikaze mon frère. Marakoze cyane. Ego. Ego. Widondo yabadukurikirana. Nitwa Ndikumana Jean. Ndi umucoach aherekeza ugwaruka depuis 2011. Kuva 2011. Ego. Ico gihe ngira ngo nawe warukira umujene. Nari nkiri umujene, nari nkikarishe n'ubu ndacyakarishe. Okay. Tuvuze ngo watembereye amahanga. Ego. Usanzwe uri umurundi cyangwa uri mu diaspora wo mu kihe gihugu? Ndi umurundi, ndi mu diaspora wo muri Afrika y'Epfo. Ego. Ni Cape Town cyangwa Durban Town, KwaZulu Natal. KwaZulu Natal. Ego. Muri kiriya gihugu. Sinzi ko ari kubera inyuma y'ugira independence cyangwa kuronka ubwigenge muri kiriya gihugu. Baci barekera abazungu. Donc batabirukanye. Iterambere ngo ni ryose. Iterambere ni ryose cyane rirarenze rirakaze. Ari ibintu ubona n'abazungu baduhishije no mu makayo udashobora gupfora bisanzeyo. Birakaze gose. Ku muntu ariko aradukurikira ataratembera South Africa. Ni igihugu kimeze gute? Ni igihugu giteye imbere, ni igihugu gifise umuvuduko urenze nk'amabarabara yo ni atari. Araho baca bagusaba mbere no kugendera mu ijana canke 70 utarigendeye mu baca bakugongo cyupfa. Umva no muvuduko commerce business n'ibintu internet. Ni ya road private. Amabarabara ngira ari privé. Amabarabara akomeye gose yo hejuru hasi. Umva ni byose biguma binyaruka gose. Okay, mu bisanzwe sinzi hari gihembe igihugu gishobora gutera imbere ugasanga abakirimo ntibateye imbere. Ahubwo birakwirikirana vyose. Kuko uje yateye imbere aca afasha bajya bataratera imbere gusonga mbere. Yego. Bo wavuze ko umucoach? Yes, des entrepreneurs. Umucoach des entrepreneurs. Witerambere ngira ry'umuntu giti ciwe. Ku giti ciwe cyanye en association cyanye en coopérative nivyo nakoreyemo. Cyane mu makoperative abantu bagiye hamwe ne bashobora gutera imbere cyane gusumbya. Ego. Kino kiganiro citwa ibanga ry'abatunzi. Aho abantu badusangiza ama strategy yotuma umuntu atera imbere. Yes. None nivyukuri. Nimba tubona abantu bakenye no kuvuga ko batagira imigambi, batagira imitahi bipfirahe. En fait abantu ntibaramenye cyari cyo gutera imbere. Gutera imbere umuntu none gutera imbere niki utegereza kumenya ati je ndi umugwiza atunga none umugwiza atunga niki mbo turakunda kuririmba entrepreneuria ariko ntituratahura entrepreneuria success entrepreneuria ngo muri entrepreneuria havuyemo entrepreneur urumva ku entrepreneur
ibyo ntushobora kubisigura buhoro urudome ku rundi rurimo nka kujya Yezu yatoye abigisha 12 na entrepreneur kirimo indome 12 byo gufasha gutera imbere mu minota mike gusa ushoboye kubikwirikiza. Yego. Okay. Dusangize rero ahubwo bega okay. Udusangize donc nk'ibintu uvuze ngo harimo indome 12. Yego. Ushobora kudusangiza les stratégies cange ibintu ngendegwa ko umuntu ashaka gutera imbere yo kurikiza. Yego cyane. En fait, entrepreneur. Nk'urudome rwa mbere. Bisigura rujya rudome rwa mbere ni energy, inguvu. Umuntu ashaka gutera imbere ategeza kuba afise inguvu. Ategeza kuba ari umuntu akunda na sport. Icyambere akunda na sport. Donc nukuvuga afise amagara meza. Amagara meza. Adakunda ugwagwa cyane hamareke kugira sport. Adakunda kujya cyane areke kugira na sport. Adakunda akazi cyane areke kugira na sport. Yego. Ingufu icyambere icyakabi yes amane n'umuntu w'umunegociateur azi kunegosia ibintu azi kunegosia ati jewe iyi project ngire ntangure abantu nzokorana nabo tuzoyaga gute nzokunguka gute ya kuko sinzikorana meme au Burundi pour développer dutegezo kumya tuzokorana abandi donc aba partenaire parce que abazungu bariko baraza kubwishiko bwishi bariko baraza kubwishiko bwishi ucumenya yuko hari intambara rero none nkorana nabandi win win ganya ganya comme ça yes iyo ni energy négociateur cyangwa négocier hacha haba icyo kindi rero cyitwa tenace utanguye umugambi rero tegeza kumenya icyo bita gutena urumva uratena ugashiramo ivyizigiro ushiramo inguvu ngo atagapfuye ntagakira n'abandonne jamais si tu commences n'abandonne jamais go acha kurikira rassembler iki rero kirahambaye nico gikunda guhomvya abantu benshi rassembler guhuza ibikorwa n'amafaranga. Arabana batangura ne ibikorwa byose ntibyama bihura n'amafaranga. Oya hari abantu batazi guhuza ibikorwa n'amafaranga. Business yawe kandi amafaranga donc ibikorwa byose bizana amafaranga kandi. Oya hari uguhuza ibikorwa n'amafaranga. Bisigura ko utanguye umugambi. Ajya amafaranga ava mu mugambi. Kirazira kuyajana mu bindi bikorwa bitajanye na wa mugambi. Par exemple je nimba nagize akagambi kaza gutwara umuriyoni. Kirazira ko umuriyoni ndawubamwo ukuramo n'icupa na rimwe eko kirazira ko ukuramo ndabonye akarato keza ngo ndakagure aho mu mahere y'umugambi ugiye ande horo di projet ucu homba ubwo nyene iminota 2 ari abantu bafata ama credit y'ama bank agiye gukora projet dufate nk'ya 20 million cyavuga ati nta muntu kameme agira 20 million atamuduga fise cyabanza gakuramo aka 10 million umuduga c'est la dépense urahambye amafaranga ari bafata amahera baronse muri banke bagacha bubakamo inzu nziza ngo yo kubamo urahambye amafaranga urahombye c'est ça iyo n'irindi banga kandi rero turakunda abantu turazi ko dukunda agacupa kirazira nejo bundi gukura amahera y'umugambi kugiye kusorora cyangwa umvise akanyota fata nambaza kunywa amacupa 2 va mu nzu ufise amahera y'amacupa 2 gusa bana kuja mu kabare ngo nibaguhenane ngo ugenda muzi nibaguhe chef aho ntuburaba umugwiza atunga ashaka gutera imbere byumvikana aho gutera imbere uri kurasubira inyuma bisaba ukwitanga bigasaba n'indero nyinshi discipline wa muntu we birakaze bisaba discipline cyambere yego warugeze kuri re yego cyatuja kuri empathy rero kirahambaye iyo ni empathy kwishira mu kibanza cy'undi muntu uravyumva utanguye umugambi for example ku bantu bato bakora ibi byo byakutire uri kurakora umuntu ishire mu kibanza ciwe umukore akantu keza naho twojande ho rugatoye bagoye nka service ukora nko gukora ibarabara ishire mu kibanza nuwe bagasima empathy ishire mu kibanza cy'abandi bantu ishire mu kibanza nyene kuzana umugambi yashaka iki dufate iyaba wari umugambi wanje ibintu bizorama c'est ça en fait
ibintu bizorama Yego. gushira mu kibanza cy'ubundi for example ivyo bintu birimo la loi de la nature utishize mu kibanza cy'ubundi ivyo ukora hariyo esprit and whole ivyo byose bica bituma ivyo wawe bipfa en fait uko tumeze uku hariyo esprit qui nous entoure nos ancêtres qui nous entoure uko rakora ikintu utagikoze neza mu kibanza cy'undi muntu yose mu minsi mike biba bibaye futi okay aho tugeze kuri entre yes tuje kuri plan ijya pe planificateur igice cyo rero kirakaze iyi planificateur rero ni kuvuga wewe utegerezwa kumenya ivyejo uzorangura ya hari abantu babayeho batazi ejo ivyo bazokora ugasanga umuntu aravyutse mu gitondo ngo ndajaye ngo mbego no munsi kumugoroba nza gutemberera he ukabara kahe ugasanga uri ku la losing time uri kurata umwanya donc igihe cyose kigushikira atana kimwe wagiteguyemo uzoburiko atari kimwe wagiteguyemo uri kurata umwanya nk'abantu bakomakomeye bakora ibintu bikomakomeye nk'ari inganda zikomakomeye usanga bafite icyo bita plan d'action ushobora gukora udafite icyo bita plan d'action les moyens ukuntu ushobora kubikora ama activité ahantu zo kuri uburyo na time n'igihe ukanategekanya kumbure ninakora gutya bigahomba ngiyi plan B nzoca nkoresha kandi imbere yuko utangura umugambi utegeza kumenya ko utegekanya guhomba kwanza icyo nico umuntu yashira imbere sasa ushobora gutegekanya kwanza ama erreur agufasha kwirokonesa wewe ako kugira ngo niba gwa muri ico gihombo ntuzutanga ntuzubire n'umunsi no sasa ntuzocucika intege uzomenya ati ibintu ushobora kubigo mugaba muri ngaho rero cuja mu ntituce tuja muri bya bindi byo gusenga yego ntituje gusenga aha amu mutwe ukamanza ukagira ama strategy none ko nguye ngaha nzoshobora kuzamukira he izindi plan ari ndakunda abazungu kuntu babonye batanguye nk'umugambi akabara abakiriya ahubwo yace tangura kuryosha abakiriya haba ku biciro urabyumva byose aba yategekanije agashira ama promotion akemera ati nima kunguka ndabihevye nzoba ndunguka demande ni yabanini yes naho demande tabanini none demande no ironka gute erega guplanifya urashiramo n'abakiriya nzobakurahe erega sufa kuzana kantu ngaho gatereka ngaho ngo abakiriya bazizana no hari ukuntu ushobora kurondera ibintu ugize nk'inguriro ry'inzoga kamaze ukabahonja abantu ku buntu ukabagurira impuzu zisa na rya cupa ya business yawe wazana ya kumburengira ngo izo ni zindi strategies zo kuba warategekanije plan kurondera abakiriya nzobigenza gute kugira ngo nk'abakiriya ya nugire ihinguriro nabonye pagera kwirikiranya abana bakora inkanda mbiri bakora utuntu twiza urunga n'abakiriya benshi mugabo Arumuzunga yavuze ati on ne vend pas le produit mais on vend les émotions. On vend les émotions. Udashoboye guplanifya ukuntu zo gurisha yo produit yawe ukoresheje amesi mu bantu bakunda icyo kibashakishe mu mihana. Okay. Plan y'ubuzima. Nuko. Gato ngira tukiri kuri iyo uko guplaninga. Abantu benshi iyo baguye mu gihombo. Mwebwe aba coach cyangwa abantu bamenyere business mu bisiguru gutandukanye. Nabigisha yobokamana. Niyobokamana ushikiwe n'ikintu utiteze ni shetani yakizanye ifo kuja mu cyumba cy'amasengesho utabaza Imana. Usaba Imana igusubiriza ibintu ku murongo. Mwebwe aba coach mcumuvuga ati nyawo natabaranye uje ahantu clear mu yandi ma strategy. Zira strategy wateguye zaneshejwe. Zani ziruta zijya. En fait mu muyobokamana bavuze ngo ni shetani yanteye. En fait ijuru ni kuzimu byose turabigendana. Le diable ni Imana byose turabigendana ha muri cerveau. Aha ni wari ubuzima bwacu. Aha mu mutwe. Ubonye ibintu bigenze nabi. Cumenya ati aha mu mutwe ndabiteza imbere gute. Comment retirer l'argent qui est dans ma tête? Ndayakurira ndashire muri bank hama ndashire mu bikogwa. Bivuze burya umuntu wese
mu mutwe harimo amafaranga byose biraha muri cerveau biraha amahera araha le papier n'existe pas none ja ahanshanyira ikibazo none ko umuntu wese nimba ibyo akeneye byose mu mutwe we biriyo aba bakenye aba batagiriye akazi ntibigeze bamenya ko ibyo biriyo ntibigeze babimenya kuko umaze kubimenya n'ahandi rero ushobora gucreate ikintu urifatanya n'abandi bantu imitwe ikoranye mugahanahana ibyiyumviro je me souviens de ukuntu naherekeza abajene bahevye amashuri baherukiye mu 9 mu 8 niko nabigisha entrepreneuria nategerezwa kubagira ico bita plan de soutien individuel nkabereka ati mu mwaka uyu canke mu meza ya muzoba mwarakereye aka igege ni utugwi to gushigirana no gutererana muza murahura nka dimanche muvuye mu misa mugahanahana namba ari 500 igihumbi mukuyasigaho iyindi ndwi ugasanga murarose nk'ibihumbi 50 mugahereza umwe akatangura nko korora ingurube yangu bikira irapfamo ikintu kandi amahera abayabonetse bashaka bitabavunye kuko ni duke ufite ara nundi gwaruka wasanga kuri tere ugwirwa ngaho atacu rukoro rakora nkaruganiza nkarucanganya kabisa nkarushira hamwe ati none mwe kumenga murafise itongo hajya ry'uwanyu rijya tongo mugenda mugakora ka association mugahura nka lendi mardi mukaharima umuceri hajya ahantu mukarondera imbuto mago ka activité générative de revenu kanya ukuntu mwishize hamwe mushobora kuri mu muriceri mukimbura ya mu minsi mikeyi umwe muri bo yaramaze kugura imoto kuri mu muceri gusa mugabo ni imitwe yagiye hamwe bivuze ko abantu donc babura kibakangura haburi ikintu kibakangura I'm telling you jewe narageze igihe ikinyamakuru cacu kirahari n'ishuri ryigisha iterambere ishuri rikomeye ahubwo kijahageze mudufashire twigishe benshi bashoboka ni ikinyamakuru kijahageze ntari bwigere mbona jewe ayego kirarenze kazi kandi kirafasha je coba cyarankanguye mu bantu bari hanze mu bantu bahevye nk'akazi for example ngiye hanze igihugu canje ndagitaye mugabo inyamakuru maze kukibona ibintu giza kirashikiriza none ncabwenge twese tugiye turagenda areka dusubira inyuma i Burundi kameme dufashe ivyumviro hari igihugu haruko byo bafashe komsa yego twibutsa abantu nubwo turiko turacishamwo nugira ngo ngira ngo vyumvikane neza muriko muradusigurira ukuntu umuntu yo kwivana hagashika handi akantrepreneur umugambi wiwe muriko muradusigurira kwa entrepreneur tugeze kuri P niyo duhejeje yego tugeze kuri R le ni risque kino risque rien à rien urumva nk'akarorero hari abantu badashaka kuriska gutangura kurinduka murakoze cyane kurinduka gutangura yani urashobora kuba muri zone de confort muri zone ya prison turashobora gutangura nk'ibintu ukabukora nk'ibintu nk'umwaka imyaka 5 ukabona ukuguma uri wawundi ntivyavansa ntubiheba ngo ndabihevye no havamfa atagapfuye ntagakira ntegezo yo kwiyumvira mu mutwe ikindi kintu gishasha ukikura mu bantu benshi ugasohoka ivyo rero kwikura mu bantu benshi ni ca kintu cyo kuraba imana yagushizemo wewe nk'umu entrepreneur imana yampaye nizihe ari mirongo ngamo biganza ikwereka ce que tu deviendrais ikintu uzoba byose biraha mu biganzi wacu hari amansigne hari nyabutatu hari uzo kwisanga hari imisaraba kwereka kuzo umukozi w'Imana hariyo ibintu nyene bikwereka yuko wewe uzoba umugwiza tunga akomeye cyane tegeza ko bigenda byose biri mu biganza yego nuko risque si tu ne risques rien tu ne gagneras jamais ya urashobora guhanga karoro n'abantu bagiye hanze ashobora kumara imyaka 20 taki narashobora bayo uzi mu Burundi ugerageza yego sanga burya hari abantu bari muri ivyo bihugu
donc bari hakurya y'u Burundi aho bitwita muri diaspora bashobora kubaho nabi ya cyane gose en fait hariya haje abantu bari clever gose mu mutwe bafise impano hariya bari utali ucupfa hakenewe competence ucupfa cyane cyane utazi umwuga ntujayo utazi umwuga umenye gushona umenye gusudira umenye gukora imodoka umenye kumwa umenye ku drivinga utari umunyamwuga hariya never ucupfa mugabo abantu bagiye bitewe hariya n'ukuntu hasaba ko abantu baba sharp ariyo kujana n'umwanya bagarutse ngahangira ngo bashikira mu nyungu nini kubera ko abantu batazi gukoresha umwanya yes nkariya hariyo n'umuntu twabanagiye mu nzimo mu cyumba kimwe namuhanura ati muntu izi si impano zawe zivemo subira mu bijye wahoramo murantunga ebana baramukubise seke kabisa fye mva hariya ntibafina niterambere li sharp sharp uba bugurutse mu mutwe canke hari abandi nabo bigora ni technology koresha telefone mu kuriha ibintu bagutumye ibintu bya machine technology rero wihenze n'igiharuro ugashira ko mahera maki ukibagiye igiharuro aho ubutaje tuza kuba sharp ukitonda neza ukaba sharp nyaraguritse umva ni kwiruka bimwe bikomeye gose umwanya n'igihe kandi ko murengera ngo ivyo bigo biri avance ku iterambere kudusumbya baragira ama delivery gose donc udandaza abakiriya urabi basangiza iyo bari umva hariya barariska gose bariska nico nariko ndavuga nko mu Burundi kugira bishoboke tutegezo kurondera bijya twariko turavuga amapancarte yaranga amabarabara ibyo vya delivery no mu Burundi birashoboka kandi byo akaza abajene benshi amabarabara babona ukuntu ameze iyo ngayi Burundi arabuza amapancarte utupancarte turi simple mugabo bazungu barabitunyegeje je natanga kubibona naje ngezeyo ya ukuntu muri telefone yonyene ikubwira ati turn right turn urumva igendagera ugira ushike ya ugira ushike urashitse urumva bisaba amapancarte yendika iryo barabara ukurajamo urumva mu Burundi ntibihari hama inzu yose kagira inimero nini ziboneka hari amakartier birimo hari bitari cyo tubimonta kuri satellite satellite kacifotora igisagara cyose nk'icya Bujumbura yo cyose ya ugenda wirabira mu ka telefone gusa bica byoroheza abantu kunyonga mu ijoro ubayiti biki none mwe nk'ubu ko ba diaspora ivyo mwabibonye kandi mu Burundi ku delivering ibintu cyangwa kubijya kubisereva abakiriya nta bimenyerewe none se umugambi mwiza kuri mwebwe mwe mwabibonye cyane cyane bisaba n'ubwa mbere habeho ako kantu igihugu kimanze ciyangaje gushiraho totobor okay ya ama indicateur ukuntu udashobora kuzimira ahantu hose haba harabakabarabara habe hariho na nimero na pancarte yerekana kasuku akabara kitwa gute ni nimero zingahe aho umuntu wese aba ni nimero usanga byoroshe biryoshye ukashura muri map muri application usanga akazi koroshe nk'ubu narazimye cyane nasanze Burundi bwarahindutse bwateye imbere barubatse abantu amazu we umugabo barubatse amazu umugabo ukoraraba hagati rero kuragenda hari ikintu kikibuze n'umuzungu yashobora kuzana kugira investise mu Burundi nta muzungu investise ikintu atari ibyo bintu cyo kintu gitegeza kubaho yego ubona ashobora kurunga ikamyo yiwe umushoferi adafise application mu telefone amenye uko naza gushikana ibintu vyiwe mu Burundi never avuga ati no nzava mpomba okay ego reka tubandanye mwari muheje kudusigurira risk yari yaheze hari yakukira tuse tugenda kuri ni andira urumva kwihangana patience uri kurakora ibintu uhombye ntuce wihebura urabyumva uhombye ntuce wihebura urumva ngo buke ngo bushikana umusiba umugezi cyangwa ugakomeza igihonyi
yes so hari ikintu nkunda kuvuga abantu bashaka gutera imbere nitwirukire cyane narabikozemo jewe nitwirukire cyane bazoduha ingurane ndazi abantu benshi barahombye muri sangwe bace baza kuyajya batazile importance yajya mahera ariko yajya mahera yari ya business yunguke baze bayasubize aroro yuko abantu d'abord by'abantu nakwirikiranye la majorité y'abateye imbere nabagiye buhoro buhoro sabagiye ndabakorera ama compte d'exploitation prévisionnelle turabasabira amahera muri bank ngo no bateye imbere never kuko ama bank ari ukuntu utevye kuriya agutaxa ama taux d'intérêt ya ma taux canke bagagutaxa bijya todorota ya waratevye kuriya ariko yuko kujya uha ingurane for example rero uha ingurane umuntu mu ikiringo cyo gukora nimba ari umwaka hanyuma uca utangura kumutoza atangure kuriha muri banki buhoro buhoro yarakoze yaronse abakiriya apana uramuha ingurane je nabikoreyemo vraiment benshi vraiment cyarabaye ikibazo mugabo abatasabye ingurane bagiye hamwe bara buhoro buhoro yabagaye hariho nabibwira benshi baratembere ngansanze aba mekanisiye banje mu buyenzi baragiye ya nagiye kubaronda ndababona barateye imbere abantu batasabye ingurane nyinshi mugabo bagiye bakora buhoro buhoro tuntu duto ama mashini baraguze baragira amahinguriro ndatangara gose hano ni radio muzogende mu cendajuru zo irabe radio ikomeye gose kugwaruka cyane ngira ngo mvuga kugwaruka usanga rutaba ruritora mu migambi ruba rukeneye iterambere utanguje ikintu abashaka ko cungukaho nyene donc gutunga mu buryo buri rapide hari umuntu twamye turaganira ryare yerekana avuga ko aherekeza abajene mu bintu by'amafirme amareresi so amareresi ni ikintu mutegura kugira acunguke ucugishira kuri YouTube kigenda buhoro buhoro urabyumva kigiye buhoro buhoro gwagwaruka usanga ariko riri dogera bamo uri kuratujya amahera arababwira ati n'ibintu bigenda buhoro buhoro tenyenya buhoro buhoro dukore ngoye uri kuratwiba amahera ugwaruka rushaka gutunga n'ingona n'ingoga rushaka kugira imiduga faster ariko iryo sijyo terambere angoye kwigira ngo boss urahombye ari umugani w'ikirundi wunganira ico ciyumvira uvuga ngo ukuboko gutumagiza gutunga wapi ashye nuko nyene kabisa ubwizwa kubibamwe nawe ufite we have to work hard all of us tuza gukora twese ata boss urarame hajya never icyo abizohomba ufise restaurant tegeza kuja mu gikoni yego tegeza kuraba ko abantu bariko barakira bakiriya neza bareke kwidoga sasa mwese mukore cyarimo utubwira kucanyuma iyo te nayo isobanuye iki te ni travailleur urabyumva travailleur bisigura nka kujya twofata atahinguriro nta mukoresha atamukoresha nta mukozi atamukozi nta gahembo nta salaire uravyumva twese rero reka tube abantrepreneur dukore kuko nka mu bazungu hoho nk'umuzungu afise nka entreprise yiwe ihingura utuntu atagiye mu gikoni atagiye mu majya mashini araba ukuntu biriko birakogwa ndakurahiye aca homba aho benshi niho baca bahombera donc abwirizwa kubibamwo yes abwirizwa kubibamwo hari n'umugani w'ikirundi uvuga ko uko gutumagiza kudatunga nuko umuntu wabwirizwa kubibamwo atezwa kubibamwo ntushobora kuba uri hanze ngo uri kura create business uri hanze ama icizana mu Burundi atari huri yehe je byarambaye ko barampombeje cyane gose narakreye nagerageje gukreya ntuma mahera dukora uku mugasiho narindi je ne contrôle rien ibintu byaratombe en faillite yeah c'est ça en fait entrepreneuriat no kwitanga
c'est un petit mot nka agir ni apprendre à gérer investir on réussit Okay. nuko turangiza nkuko mubivuze mwebwe abarundi muri hanze murakunda guhomba cyane iyo mwatanguje ibintu mu Burundi mudahari yes dushaka dufate nk'utuntu duto nk'abarundi jewe nzi bari mu mahanga batanguje ama YouTube channel bashinga abakozi mu Burundi nta numwe biraresista usange birengeje imyaka 2 bigihari amahera aba diaspora ngo aroshe kurya ngo bazoronka yandi kandi bamenye ukuntu tuyaruhira hariya nta karuhuko turako nta mikino utegeza gukora mugabo nk'ico binyishu rero era muri hanze uko biri kose murafise ivyo mwabonye hariya mubizanye ini wacu bico biba innovation kugira ngo hakorere wigende gute kugira tuhakorere nuko abanyamitahe baza ikirenge ngaha bagakubita ikirenge cyabo ngaha apana ko bikora bari hanze utegeza kuza ngaha ukabyikorera yaha naho hariho no mu Burundi aheruka gusara asashijwe na nyina wiwe yego nyina we yaguma murungikira amahera yaremeye aratubikwa vubi aguma arungikira nyina amahera amwubakira inzu amwubakira salon de coiffure salon de beauté umuhungu ataje yarabuze n'ikintu na kimwe yaciye apfa aturubura yego amukina yego yaciye aturubura urumva utaje ngaha zana imitahuze no ngaha ubitanguze ari voyage ukora ugende wongera ugaruke ubitanguze c'est ça none burya ku rundi ruhande urona iyo abantu bari kwarimbira nk'ikintu kijanye na partenariat ntiyubakirwa ku bucuti ntiyubakirwa ku bijanye na intérêt kuraba inyungu win-win ganya nta mikino urumva kimeje mu byo maze kubona rero nuko aba diaspora niyo bakoze ikintu bashiramwa biwabo abiwanyu nabo niba abandi naho bagucumura ko ntubapfunga urabatinya naje byarambaye nariko naza ndabitse utuntu nyene ukazubona muri famille nyene ukazubona fye kandi ntubapfunga oya sinafunze baragombye ukikawusha okay none nta kuntu ngaha mu Burundi ko biri kose hariho imigambi itari mito usanga ibimaze kurandara rentability ubona ko izoramba kandi ko ifise jo none iyo simigambi mu kwe guca mushira mu mafaranga mukagura action en fait byose bisaba uburi ngaha hanyuma imigambi irahari myinshi mu Burundi myinshi Afrika mugabo mutegereza gusenga Imana uronke abantu b'umutima ubwo ni urugamba rukomeye cyane kugira uronke abantu b'umutima yego tegereza kurondera abantu b'umutima naho nyene ubaronka muri kumwe keshi ibintu bisenyuka muga n'ibijya bigitangura muravye ibintu byamaze kurama akaba ari byo mushiramo imitahi kusiba ari minini oya mugabo isa igeze ifo turondera innovation vraiment tuzane biriya byaramye hanze abari byo cyo implanta nga yego nabo barira ibintu by'ama delivery byabaye nka Brarudigi bimaze guha akazaba kwa gwenshi y'abadukoresha map ibishinga mantene gwarwa gushi niwe ruba rudandaza ababosi baho wewe bagira delivery fye en fait twese nitube abantuze abakoresha tube benshi abakozi muri system y'abongereza benshi n'abakozi usanga basa nabi ara ibintu nyene bisanzwe bobo bakunda akazi k'amaboko ya bakunda akazi k'amaboko ya hari amakazi kenshi ilifo yuko kameme dukopya tuzane nga nko mu Bushinwa muri China hari ikigo kijeje kwegeranya abantu bagiye hanze baje mu Bushinwa baca bakubaza ati ushoboye iki aka innovation kawe naka leta ikiguha amahera kora turabe ko vyunguka babonye vyunguka ikibandanye nka tourisme cyane niyo bafatira naka ikanuzanye muri tourisme wo kubaka iki abantu boza gusamarira ya ivyumviro ajya mabarabara cha mu misozo kuhejuru mu kirere ijya ni tourisme ya sasa twe iyo twumvise tourisme mugabo biguma ari ibintu turabisha kuri leta eske umuntu giti ciwe nta kintu yogira cyo kwega ingenzi yo cyane gose ni byinshi bihari
bivana rero n'ukuntu twega aba journaliste muri ko murabikora ya mu Bushinwa kirazira ko berekana ibintu bibi mu Burundi ubona bakuma berekana ko manutse ibintu bibi gusa ukibira none aba ni babarundi bakunda igihugu cyabo no ariko twe ni turimo kameme ilifo yuko twe twerekana ibintu byo kugura amaso abantu kugira ibintu bishasha bakora ibintu bidasanzwe yes bikomakome hari ahubwo abarundi ntibakomeye neza ukabona nyene hariho aka video nigeze kubona berekanye mu buterere abantu bameze nabi ariko siko bameze mu buterere hishikire hari ahantu ucuga iyi ni inzu yo mu buterere kwe iyo niyo utegezwa kumonta nibaza yuko naho je muri Etazini wo wasanga baba homeless mugabo nibaza ko bijya amateleviziyo wabona sivyo yerekana baratwereka amahingurira aho bageze muri technology n'ibiki sasa twego badukarasa abanyuma ibimenyesha makuru ntivyerekana ivyo dufise ntibyerekana none abantu nibazimurukire yo babirabe niyo tuzungurukira igihugu cyose tubereka ivyiza n'ama innovation ari mu Burundi je natangaye bariko barubaka ibintu aho za Kamenge ari urusoko nabonye none aho n'abarundi kwere none ko tutabibona ku media nuko rero muri tourisme nka Tanganyika yoyo cyane ubutunzi bukomeye muri tourisme Tanganyika Tanganyika mugana amahera yinjiza muri tourisme Tanganyika en fait irafise n'ukuntu Tanganyika itunze n'ibindi biremwa munsi bigugwa $1 abazungu amafi bundi bwoko bimeze nk'inkara araza abazungu amahera babi haci haba nk'indege yo ziraza kubirangura indege ifise na frigo ibitwara muri frigo cyangwa imodoka ifise frigo ibitwara hanze Tanganyika nyene uwokora nk'ibarabara cyangwa nk'ubwato buza burazana nk'abantu bakora hariya Dar es Salaam baza Rumonge ubwato bw'ikizungu apana ubw'imbaho Tanganyika nitunga abazungu boza bakarorera probleme ifoko ibintu tuza turavuga navyo nyene tuze turabishira mu cyongereza n'igifaransa abazungu bakwirikirana icyongereza cyane n'igifaransa tubihindura so Burundi kugira butere imbere vraiment duhindura ibintu byose bakina amafilme indirimbo z'Imana byose zemuravangamo akongereza n'igifaransa u Rwanda narumva indirimbo z'abanyarwanda bajya bahanze baravangamo akongereza zumva umuzuru akubisemo ugatangara urabona hari ibintu mu kabari hariya bagira ibintu by'ibintu nyene bagushyiraho radio wewe ikintu kimeze nk'iradio mu kabari hariya kiri peya na muziki wagusa mu kabari hariya uba reka ikintu cyose ushiramo amahera nambari jana nambari maranda 5 nambari biki ugakubitamo indirimbo zose ukagiye kuraba ugasanga nta n'umuziki w'umurundi uriko mwendirimbo zo kwisi zose ziriko mukabari natangiye kubita icupa nshiramo dusiro twanje ndene ujo usanga umenya amatwa abandi oya bakubari atigabanya uragabanya mugabo jya ahantu nyene babimenyere yego nuko wow okay reka tubashimire cyane ja ku mwanya mufashe musangiza abantu ivyiyumviro mukabugura amaso kugira ngo bave aha bashike harya mwatweretse yuko nk'ibintu bijanye n'imitahe biza inyuma yo kugira imigambi mu mutwe icyumviro yego murangiza nandi ndabo yatsinzanye umugambi wa East Africa Community tushaka kuvaloriza izi nkino z'ikinyafrika zibagiwe nk'umunsi mukuru w'abakenyezi hoho tuzogirisha ihiganwa umunsi mukuru w'abakenyezi ijya horo na nage ijya dutegezwa kugira ihiganwa bikomeye gose okay reka kumburengira ngo akanya kabishoboye nicyo n'ikindi kiganiro tuzohava tugira murakoze cyane merci beaucoup mani baeza tubashimiye mwese mwafashe umwanya mukadukurikira tubasabe gusangiza kino kiganiro anje ndahejeje ahanyu tuze duhure mu bindi bikorwa dushira mu ngiro ivyo twumvise bye bye.
mama kwizeye inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose hewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagendana zandwara niziyi yo nozidondagura nkazimara urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza ingufu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi yo baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka hakura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe.